Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose ni Olivier Kizimana muri kumwe na Nathalie Nyamoya tongeye gutega ibiteka ry'ugusangira namwe ibi biganiro turabatumiriye kugira ngo tubandanye twiyumvirira hamwe dusangira ivyo twize ivyo twahishuriwe ivyo twasomye ivyo twandanya dusoma mu ijambo ry'Imana n'ivyo dutahura muri vyo ni naco gituma kenshi dukunda kubabwira kumva feedback yanyu ico mutubwira ko kuko namwe hari byinshi tubasoromamwo hari byinshi tubakurako na cyane cyane n'ama experience yanyu ivyo muri ko muracamwo uko muviva aya ma situation atandukanye hariyo n'ibibazo twagiye turabazwa naco gituma nibaza yuko tugeze muri aya audio hari hamwe twara tugira tukibaza yuko tuzogira nka 2 cyangwa 3 mugabo gacu usanga turagiza yarenga nka 10 kuko hari byinshi tubakura ko bihwanye n'amatelefone turonka hari aspect tubona nshasha tutari tumenyereye hama bikaduha umwanya wo kurondera no gusenga rero Imana bahezagire hari abatwandikira batandukanye kuri giteme novuga nshasha twaraye dutanguye iracyari muri gwara kurigirana nyene mugabo aho turiko turavuga abavyeyi barera abana bari bonyene hari abantu batandukanye batwandikiye batahora batwandikira kumbure mu novuga mu zindi seri twagiye turagira cyangwa bakatubwira byinshi kurusha uko bahora babitubwira hari n'abaturungikiye amatemonyage baradusaba yuko tutayasangiza abandi kandi ni ibintu tumva rwose dutahura ariko turakuramo ivyo tuba twumvise tugashobora kubibasangiza mu bundi buryo tutexpose ubuzima bwabo kandi ni ibintu dutahura kandi tubahiriza nagomba kubibutsa yuko hariyo ivyo biganiro tubifise kuri chaîne ya YouTube yitwa Baho Podcast turabasaba turabatumirira turabinginga mushobore kwiyabonesha mushobore no kuzipartager abandi nimba hariyo kimwe ikiganiro kimwe cyangwa ikindi cyo cyaragufashije ushobora kugifashisha abandi nabo bagategwa intege Imana ikabagendera nagomba muri uyu mwanya inge ndabahe Nathalie abaramutse ama tubandanye ku point twagomba kudevelopa muri uyu mwanya Imana bahezagire nizere yuko muza guhezagirwa kandi natwe tuza guhezagirwa amen ndabaramukije nukuri nonge gushimira abantu bose batwandikira badushingira intahe baturemesha batatubwira ko tuko turihenda kuko ari gihe nkuru kuravuga nk'iki kibazo cyo gupfakara cibibazo cyo kubana wenyene izo ngorane ntituzirimo na Olivier bisigura ko nkuko yabivuze buheruka umuntu abivuga buhoro buha avec tact avec respect kugira ntituvuge ivyo tutazi mugabo mu ntahe zabara batwandikira bari muri izo ngorane nukuri baraturemesha bakatubwira ati noneho hingenda guhe intahe cyangwa ndagushingira intahe yingene bikubiragene harabatubwiye ati nukuri twarabonye Imana muri vyose rero nkuko twabivuze nigituma dayo turacavuga ivy'amatampe hama imbere yuko tuvuga ingene umuntu vifatamwo muri ico kibazo c'abavyeyi bibana bonyene badafise uwo bubakanye canke bakitakiri kumwe canke bapfakaye canke n'izindi ngorane twavuze turacavuga ivy'amatampe hama ariko tushaka kubanza gutanga igicapo cibibazo bashobora gucamo cingorane bashobora gucamo abandi badasangiye hari intambara ziri propre pour les gens bari bonyene barifise abana bariko babarirana bonyene ariko ni vyiza yuko umuntu abanza kuzibona hari n'igihe rimwe tunazirengagiza canke tutazibuka umuntu ugasanga ni wowe uzi n'umuntu muri famille canke inshuti canke umugenzi yoba ari muri situation byotuma dayo unamubona n'ukuntu unamufasha unanamusengera ntatakindi kintu kirekire wokora rero ngatwe dutangura kuvuga d'abord abavyeyi bari muri ico kibazo ikindi gihe tuzoca tuvuga peut-être aussi les états d'âme z'abana bari muri izo situation bakuriye muri iyo situation umuvyeyi wese yabuze umuvyeyi kare atakimufise yamubuza kiri muto nta muntu twese turazi yuko ndacafise ibakujyo kuronka papa na mama ariko kubura umuvyeyi ufise imyaka 40 no canke 50 no kubura umuvyeyi ufise imyaka 5 les conséquences ingaruka zimwe mu buzima bw'umuntu canke kuba waravutse ahantu ugasanga abantu barahukanye hari ibikomere bihaguma bituma nirukura reagisa
biboneka yuko hari icyo wamuda. Hari abamaze kutwandikira cyangwa bakatubwira ati mbega jewe narenze ko ndi colérique cyangwa narenze ko ndi mélancolique mugabo ngo ndafise inyifato ziri bizarre none meze gute namubaza horo bati nta wakomeretse akacambwa nka fete nibyo ibi nibi byarise mu muryango abavye ntibakibana ugasanga hariho uruvange rw'ibikomere n'amatemperament ivyo navyo tuzobivuga plus tard tuvuge ku vy'abana ingene bashobora kubicamwo no kubasengera. Intumbero so kwimenya gusa, intumbero no gutahura atmosfere kirera umuntu abarimwo n'ingene twobisengera n'ingene twosengera mu ijambo ry'Imana n'ingene tworobona mu ijambo ry'Imana ingene turemeshwa parce que le principal so kubibona gusa ni no kubisengera no gusaba Imana kadufasha. Hari example rivya matanga y'inzovu yabonye amagi ya Autriche urashaho ikibwira ati yo rabijya Autriche kije kinyini cataye amagi ya hingene kukibundikira ariko ibiro vya elefa y'inzovu igiye kubundikira ayo magi iciyamena ugasanga tuyite motive. Hari abantu benshi bakoze ibintu gentima ariko bavyononye. Rero ni vyiza ko twiga kwicara tugatahura tukumva tukabona hama tukarongorwa cyane cyane na mpemu yera akatwibutsa. Rero ubuheruka twavuze yuko abapfakaye abahukanye abatabana nabo bubakanye abatawe ababagira ingorane yo gufatwa ku nguvu ababana n'abagabo canka n'abagore à distance baragira ingorane izo za les familles recomposées tuzobivuga peut-être beaucoup plus tard. Hariho rero intambara zo kubabara, intambara zo kwicirukira zo kwicculpabiliza zo kwibaza kuri wenyene. Malheureusement même la société umenga irakwibutsa kuri wenyene irakubabaza. Rero no musi twashaka kuvuga aussi na la colère bashobora kuronka ishavu rimwe rimwe bashobora no kurironka ukibaza uti hariyo periode en fait hari amasaison ucamuti mana ibintu byanshikiye nibiki ngene mperezo rivya bandana hari akantu gato waruvuze uri kuravuga yuko habamwo nk'ikintu cyo kumaramara kumbure umuntu azokidevelopa neza gatoyi mugabo burya culture irafise ikibanza kidasanzwe mu myizego yacu canke sinzi muri croyance zacu. Donc ce qui fait yuko iyo uri wenyene iyo uri kurarira umwana uri wenyene uko twareze cyane cyane muri iyi mico ari abarundi ari abanyarwanda dufise ingene umenga ivyo abandi bakwibaza ko birafise ikibanza kinini cyane kurusha wewe n'ivyo wibaza nuko ubona ibintu ugaca usanga rero umuntu yamagwana n'ico kintu. Harabagira rero murazi yuko hari ibintu no vyita superstition sinzi ingene no cita neza vy'ukwizera ivyizerwa bizarre. Aha abantu rimwe na rimwe bahora bibaza bati nk'umuntu apfakaye akiri muto umenga afise umukoshi bati ujya mukobwa ujya mugabo bava mu miryango y'abantu batera imikoshi nk'ibintu nk'ivyo tuzobidevelopa ubundi mwanya ariko ni ibintu bibaho mu buryo bwa culture mu buryo bw'imico ariko harimo iryo shavu hingane ndeke natarabandanye en fait n'iryo rishavuriza kubera iki kuko abantu la culture société irakubwira ati atelage watezo kufise mariage waragize mariage urumva wari umuseribateri faut ko wagize mariage faut ko wavyaye iyo utavyaye baragusha kwindi stress ngo nuvyara ngo nta bana ufise. Iyo upfakaye ni nko kumenga hariho esheke idahagaze kuri wewe yuko quand même à cette période wategezwa kubura. Donc ucusanga ukuja muri comparaison hama mu maso y'abantu naho batabikubwira naho wumva bamwe bafite ikigongwe. C'est comme s'il y a une coalition bwani non quand même ça aurait été mieux. Dariwe bamwe ugasanga bariko barabasunika tungura cari muto nugire mariage nko kumenga kubaka biza kuvura situation warimwo ce qui n'est pas le cas kuko kenshi baraye gusunikiramo kandi igikomeye no gutahura igituma wubaka. Toujours je reviens twubaka kubera Imana yaduhamagaye kubaka nivyo bigumbagumba Imana irabikoresha irabikoresha bien sûr kuko ntiwo kubaka n'umuntu udakunda kandi Imana irabipermeta kandi Imana iravyifuza yuko ubaka no ukunda. Mugabo le mariage ne devrait pas être un médicament soit d'un divorce canke n'ugupfakara vyukuri mumbabarire. Rero hari gihe rero umuntu acaja muri colère akumva ishavu dewe kuri we nyene ati none jewe ingorane mseniye bigenda gute ko je ivyo nkora kumega bice bipfa
hoho warapfishije umugabo cyangwa ugapfisha n'umwana cyangwa ugasanga hariho seza umenga malheureusement impfu zisa nk'izije ucumenga wavyitayeho ati jewe rero kuko twako turabivuga nje ntera umukoshi ntibishoboka ibi bintu hamwe ugasanga urafite une colère contre toi-même gucugira une colère aussi contre Dieu naho utayivuga naho utabishira mu majambo nino ni Imana yo konzi ari nzima ikoregira gutipanga kwishorera byose ibi bintu ndimwo nibiki ugasanga urafite cette colère rimwe mushobora no guta kubana ukavuga ati no gerageza ifoko tuba abandi batabona yuko twacinyijwe kurupfu rwadukubise basi mu mashuri dutera imbere canke mu kazi dutera imbere ugasanga ubashize ko pression nyinshi kurusha ye yari isanzwe ihari surtout ko uwo wundi yateze ko bari hafi adahari iyo wapfaka yarari urababazwa n'ugo rupfu iyo watandukanye canke wahukanye unashavuzwa yuko uvuga uti je me suis marié narubatse ariko narahukanye nikosa après turavuga uti jewe quand même ndi muri échec donc iyo colère iraza beaucoup plus fort encore kuko uvuga uti narinze ko nzi ubwenge narinze ko mu kugira mariage nanaka mu kubaka nabishizemwo nari mu ubwenge quand même dufate peut-être aboshobora ko barafashwe barabagumbiriye kugira mariage mugabo muri rusanga abantu bagira mariage bafashe ingingo ku gatwe kabo donc hari hashaka kuzi iyo colère muvuga uti ndikijuju bigabasha ibintu byafashe n'ibiki et cette colère monte malheureusement itaronse udatawawe n'Imana yo kuko je mvuga nti izo ngorane zose ko turenimera ni symptôme quelque part yuko ushavuriye Imana hamico kintu taragiregla n'Imana ucugira tandase kubita ku muntu tout simplement abari hafi ni bande n'abana waragize imvire rero warahukanye ukofise nk'umuvyeyi w'umukorerike no pas qu'il est colérique naturellement ariko acagushira kuri niveau yo hejuru ko avuga ati il faut pas que la société igucira urubanza utegerezwa kuba ibigugambagumba rero ntazo kumviriza ufise umusange ikintu acakora n'igikiwe tuje kuryoherwa kuko chez moi kuryoherwa nzoca ni dagadura c'est là où je puise l'énergie achaka kujana ngo uryoherwe usambuke peut-être mélancolique ukeneye ko ibintu bakwexplique ingorane urimwo canke ingene vyagenze ko bavye batandukanye ukeneye ibibazo vyinshi mu mutwe ushaka kubona umuvyeyi arayayata canke ushaka ufise umuvyeyi w'umumelankolike yoba yarahukanye akaca deprima deja kubona ko yagize ubukwe bikaca bipfa acavuga ati c'est pas possible atashobora kudeprima akaca bita no kubana ushobora kufisa umumelankolike avuga ati bana je ko nabivuyemo abana ifa ko ndeka kubogo ko byananiye n'uwo twubakanye inge ndabareke inge bigira ivyo bashaka ugasanga abana barireze donc il y a beaucoup de schémas ziri possible ariko kenshi uri umuvyeyi hari gihe ico gikomere yo colère ibiri muri wewe uburi ngene wijera iyo culpabilité iyo souffrance iyo solitude bivangatiranye rero n'isoni y'isituation urimo birakomeye ntivyoroshe kandi nagomba kubibutsa ibi bintu turiko turabivuga ntitugomba kubivuga nk'icabwenge ntitugomba kubivuga nk'abantu menga barabirusha kubimenya banyene kubicamwo ariko tubivuga duciye bugufi gose ahubwo tuvuga tuti murabahizi abantu muri iyo situation murabahizi kuko je ndaraba ingene mpora nta umutwe ndiko ndarera umwana wanje abana bacu batatu nkaraba turi babiri tukagira Imana kumbure ntibasarira rimwe uko ari batatu hari igihe umwe usanga ari we yatugoye canke ari babiri ariko nkavuga ngo Mana umuntu ari wenyene afise abana bangahe ibintu biba biremereye nico gituma nagomba kuvuga n'ukuri chapeau nico gituma d'ailleurs ni Imana iri kirabona ama situation itayajuje nkuko twe tuyajuje parce que hari biroroshe cyane kuvuga ati yo mwana wo kwanaka yega birumvikana nako abavye batandukanye canke kubera ugacira ubanza turafise iyo culture yo gucura ubanza n'ingoga yo ariko Imana ibona ukundi ivuga ati Nathalie tu ne connais pas le combat fils ntuzi ntambara arimo ntuzi ubwoba arimo ntuzi incertitude arimo ntuzi solitude arimo ntuzi ubunyakamwe ntuzi ngene ushobora gutagwa n'umuryango horo kwereka kuri bitangaza combien de veuves baciye muri situation bari mu miryango imeze neza entre guillemets kandi si kibazo c'amahera le fait d'être soutenu ugasanga umugabo wawe niyo yarari byagufasha ariko tout d'un coup agiye umenga janye nabo umenga uwo musi umenga urabamusezeye rero ico niyo condition
igoye nicyo gituma Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo je suis le mari des veuves. Il insiste, irabizi ati ndabizi condition y'abaveuve, ndabizi condition y'abantu bari sepa, ndabizi condition izo solitude ndazizi. Nicyo gituma nshimira Imana yuko Yesu yaciye muri situation nk'iyo. Dans quel sens? Ko yarezwe n'umuveuve parce qu'après le départ de Joseph, yarezwe na Maria. Donc nkabona ingene no habavuga nti hari gihe twibaza ngo Yesu ntatubona. Ngo Yesu ntazi ibyo naciyemo. Akijambo ry'Imana riratwemeza ko nta kintu na kimwe caturemereye ngo cadutanze ngo Yesu atigeze ahura naco. Imana ishimwe cyane. Ni ivyo Nathalie aciye developa ko nukuri ondi chapeau bas turi nukuri kandi Imana ihabwa icubahiro. Nukuri abantu bari muri iyo situation hariyo urundi ruhande yindi facette y'Imana bazi kumbura batayirimwo batazi. Urumva rero nico nagomba guhera ko ndiko ndavuga nciye bugufi gose kuko ndazi yuko ni situation itoroshe. Hariyo abaveve bashika bangaye batwandikiye bariko baratubwira ivyo baciyemwo, bariko barabidekriva. Ndumva no kuri njugumira, ndumva ikintu cyo guca bugufi gose havuga ngo mana hariyo amasituation arengeye, ariko ikintu naco kituma ndengerwa gose kandi ntinya Imana nuko ibaha inkomezi mu rugezo rudasanzwe ku buryo nabo nibwira yuko hari gihe basubiza amaso inyuma bakavuga bati ibi nabishoboye gute, ibi nabirenganye gute, cyangwa ndiko ndabicamo gute, ninda binshoboza. Nico gituma tugomba gushira aksa plus kuri Yesu, guhanga amaso yawe Imana kuko niyo igushoboza. Hama rero Nathalie yariko aravuga kenshi iyo ushikiwe n'iyo situation tuvuge nk'uwo watawe cyangwa wavanye n'uwo mwubakanye cyangwa warafashwe ku nguvu cyangwa uri muri iyo situation wumva yuko utegerezwa kurera uwo mwana wenyine. Ikintu cya mbere kiza ni iki? Hari ibyo twavuze ariko ubu tugomba kuvuga gato kuri kolera, ishavu. Mbega ishavu ni iki? Ishavu ni expression cyangwa no kugaragaza kwa impuissance. Ni igihe uvuga ngo sinzi uko nkora, sinzi uko ndabivuga. Rero iyo udafise ukundi ubikora ure-explosa. Malheureusement abandi baca babona yuko uri mureberi canke wasaze alors que c'est plutôt iyo expression d'impuissance. Nuko babifata nuko kenshi burya urabona ni nk'umuntu arenganya agaca ahantu mu vyondo, umwe wese araba ivyamutarukiyeho, nturaba ikirenge cabiguyemo. Urumva? Donc uwo mubabaro benshi bafise uko bawinterpreta, ariko ntibasubira ngo barengere ngo barabe ivyo urimo. Hari abantu rero mwibuke yuko iyo umuntu ari muri kolera, ari muri iryo shavu, abantu bareyagisa diferama. Hariyo abavuga, hariyo abakoma induru, hariyo abatukana, ariko hari n'abiyugara bakaba nk'imva. Donc akiyugara akaba uwundi muntu ukavuga uti uyu muntu ibi bintu ni biki, uyu muntu byagenze gute. Donc harimo ico kintu sentiment d'impuissance, kumva yuko hashoboye ntazi ingene bigenda. Urumva hariyo nk'umuntu twamye tuvugana na Nathalie nawe yapfakaye urumva umugabo niwe yahora akora ibintu byose, ntiyarazi amakontra, amatitre de propriété, ntiyarazi uko ibintu amakonte n'ibindi. Donc asa nkaho umenga akubiswe n'inkuba, mu mwanya muto y'ubwenge buragarutse, ndi mu biki, ndi hehe. Donc hari igihe ugira iyo colère kumva yuko ufise iyo sentiment d'impuissance. Hama ikindi naco burya ishavu twarigishijwe. Donc nukuvuga ishavu riraba ikintu cyo kuroproduiza. Turoproduiza ishavu twabonye mu bavyeyi, twabonye mu bigisha, twabonye mu badukurira. Burya uzorabe n'ingendo reagisa mu ishavu yawe, usanga haraho ureagisa nk'umuntu, haraho abikuye. Urumva? Nico gituma rero muri situation nk'iyo hari nk'ico kintu cya impuissance, ariko hariyo no kuroproduiza ico wabonye hirya no hino, nukugerageza kubikora. Muribuka Yesu ari kumwe n'abigisha biwe ababwiye ngo tujabuke hakurya, bari mu ruzi. Bibiri tubwira ngo haza umupfunda, haza umuyaga, urabakubita urabatera ngo maze atangura kuzura ubwato. Mu nyuma bagenda bashavuriye Yesu bamuvyura,
bamubwira amajyamba ari rude akomeye bati mbewe ntacyo bikubwiye ko turi ko turapfa urumva natali yavuze ati ubwoba bwose bujya nuvuga ni angisuhoshe ni bunyegeje ni symptome n'amababi ariko imizi ni ishavu kenshi umuntu aba afitiye imana mbe warihe murumva warihe urabona nka bashiki ba Lazaro bati yaburi ngaha babivuze mu buryo bw'urupfasoni ariko basa n'abariko baramugoposha bati yaburi ngaha twagutumiye ko akigwaye ariko ujya apfuye amaze iminsi ine yaburi ngaha harimo iryo shavu mana kubera iki wavyemeye kubera iki watevye kubera iki wemeye ko ndongorana n'uyu muntu uzi ko azompeba kubera iki waretse ngira amasantima ndamukunda kubera iki hari ibyo bibazo byinshi umuntu aba yibaza reka mpereze ngaha tuzobandanya muri odiyo ni ukuri n'umwanya se namenye ingene wagiye ariko imana ibahezagire ni ukuri imana ibandanye ibagendera ni ukuri imana yerura umutima wanyu ndasenga cyane abantu bari muri iyi kondisiyo ni ukuri ngo mugire ibyizigiro uyu munsi mwumve yuko imana itabataye imana itabayevye imana irabazi n'inshuro bibiliya ivuga ku bantu b'abaveve cyangwa abavefa ndabivuze mu buryo rusange ariko harimo n'ico ciyumviro c'umuntu ari wenyene inyakamwe turabona yuko imana ibitayeho rero Yesu abahezagire mugire ijoro ryiza abandi nabo mugire umunsi mwiza amen.